hano kuri Miki umuntu wa mbere yatanguye kwanza kundondera n'umuntu witwa Kenyatta, ariko aransigurira yuko twogira show yo muci kandi yarabizi neza ko ndiko ndategura arena, ariko ntaco vyamubwiye. Aravuga twebwe dushaka umunsi w'iwacu gusa. Ndavuga ni hari abandi bitwa nabone Miki bambuye ko ari Avenue du Large azo bya Sport ati ntangorane. Rero ryasango ryageze ilo 20 z'ukumunani niyo tariki twari twafungise. Burundi maze kuhaza gatatu kuva nje gukora concert ya arena, maze kuhaza gatatu. Le premier navugije muri arena, le 22 twari muri Miki Avenue du Large, unaho kandi muri août turagarutse tuje gukora twebwe ico twise grand opening ya cyangwa ouverture officielle ya Miki, kugira ngo rero sasa ishobore gushinga imizi mu mitwe y'abantu, kuko ama service murayazi. Hano hariho service ya buffet, hariho service yo kwidagadura, guterama mu ijoro, ba projecta amaci etc. Sasa ivyo nasavye vyose babishise ko yuko nkeneye podium imeze neza, irikira kogwa yaheze. Hanyuma ivereke kwata mucezo tugira kuri sonorisation bavyemeye. Rero nta kindi gisigaye atari uguhushura gutanga umuziki nkuko bikwiye. Rero nagira nshimira abamesha makuru, kuko nibi vyari mu bintu nasavye yuko vyoshirwa mu ngiro, ni ugashaka concert yawe yuko igenda neza, hagaciro abamesha makuru bumve yuko bakonsidera, kuko abo bantu kenshi tugiye hamwe abaririmvyi na mwebwe nukuri tukaba umutamenwa. Ndakurahiye Kigoma, Dar es Salaam, Tabora, gushika Buganda uzokumva umuziki uri kurasamirana wo ngaha gushika kure. Ariko kubera yuko kenshi usanga tugiye gutya, cyo gituma vyama bipfira tungaha nyene, ugasanga biragoye. Ahandi barabishiseko, washaka nko mu gihugu ca Nigeria babishiseko kera, gushika no babivanga na masinema yabo. Amasinema turayakunda y'aba Nigeria, rero bace babivanga na entertainment yose muri rusangi, harimo comedy, harimo vyose. Rero urabona aho bigeze yuko ivyabo basigaye bavuga ijambo ikijana. Abakongomani bakibikora vyagenda neza. Umunsi babihevye batangura gucanamo hagati yabo n'abamesha makuru, vyace bigwaza. Rero nukuraba ico kintu kabisa mu gikorereko, kuko jewe nimba ndi Kidumu no musi kubavyibuka neza yavuze ivy'indege, ariko je sinovuga indege. Je novuga yuko watumye je menyekana n'umumesha makuru. Uwa mbere n'umuhisi ya Apollinaire Gahungu, niwe yafashe indirimbo yanje Yaramenje ayizana muri leta ngaha, ico gihe ari umuvugizi wa president w'ico gihe. Uwa kabiri no mu journaliste w'ico gihe, naho ubu yaciye afata uwundi mwuga, muramuzi, Alexis Ndoyica. Niwe yatumye menyekana. Nawe yaciye afata uwundi mwuga wa politiki, ariko ico gihe yari umumenyesha makuru kandi akora akazi kumenyesha makuru. Rero uti hariyo radio imwe RTNB, oui, ariko ico gihe najewe naje kugurura RPA, nije naje kuyugurura, yari ceremony yo kugurura RPA. Rero umumesha makuru ushobora kumubona kamufatira mu gwaro kushaka, ariko n'umuntu akomeye cyane, n'umuntu akomeye ashobora no gutuma ibintu bihinduka mu gihugu. Niwe ahindura mentalite y'abantu. Twebwe rero sasa aba artiste dukora umuziki, ariko abaza kuvuga ko cyane ni mwebwe. Nicyo gituma naho bishika ugasanga twe turashihana dupfa ubusa. Ndafise respect kabisa kuri mwebwe, kuko aho kazi nako je noshobora. Nzi kuririmba gusa, ariko kuvuga inyuma yo kuririmba ugacuvugira kijya waririmbye ako nakazi kiwawe. Rero mufashe n'ama business ahagarara, muwafashe muje mukora urunani, kuko ibi byose nibibanza touristique. Abantu bava hanze kavuga ati reka jenje kudepansa kapange y'ibihumbi 500, soke n'abagenzi kwa Kananga. Ayo mafaranga afasha umuntu kuri ikori, ayo mafaranga afasha
umuseriviteri nawe ne kuri inzu quelque part mu Kinama mu Bwiza gutyo na gutyo, ariko hatabaye iyo nuze ko gufatana mu nda biragoye n'ukuri tuzoguma turiko turifuza twese, mwe mwarabuze natwe twarabuze, mwe mwarabuze n'uyu yarabuze, twese ata muntu numwe uva ngo yokwagaza uwundi ku mugongo, biragoye rero mu gushira ingufu hamwe. Negura ibiteramo kugira ndyohera abantu, sinabitegura kugira nunguke cyangire gute, nagitegura kugira ndyohera abarundi. Kandi naho nkora kuva kera byari birimo byo gutegura ibiteramo, umuntu nagiteguye kwera kidumura sanda mukunda mugabo kenshi ukabura aho mukura, ukabura aho ngene mushikira, niteka kwanza kuba twicaranye kora imyaka ihera umuntu ukamubona ukamwifuza kumuramutsa ukamubura, kandi umukunda ndaza ko benshi bashikira ngaho ukarondera umuntu wazi kumukunda mugabo ukamubura. Cyangwa kanera ndangira iki giteramo kugira fashe abantu bamukunda n'abantu bato bato bifuza kumubona, ariko arimba na groupe yiwe boda boda ko bazaba bari ngaha ku munsi wa gatandatu tariki 20 z'ukwezi k'umunani ngaha kuri Michelange Bar tumbereye kuri Avenue Tanzanie mandi ifata n'ishuri ya Lycée Dirac. Kuri ubwo kwa gatandatu karibu mwese mumwirabire live, kandi nkuko mumubona n'umuntu aciye bugufi gose, naho nigitiku sinzi no kwasiguriye ni ibintu umuntu adashaka kumva utarabishikamo, utaramva iyo ifu nushaka kuyumva.